cyane. Ku mazina banyita Egide Siniremera, nkaba ndi uwo muri intara ya Muramvya, komine ni Kiganda, ego zone ni Gatabo. Sinzi ko navuga n'umusozi. Umusozi ni Nyagisozi. Murakoze cyane. Nkaba sanzwe ndi umuririmbyi. Ego Egide Siniremera wadufitiye bishasha cyane gose. Ndamutse nza no munsi gukora ikiganiro hano kubera nsanzwe mfise bishasha. Ndafise igiteramo itariki 25 z'ukwezi k'umunani aho bita mu Gatabo muri salle Piderum. Niho ndagifise igiteramo cyo gushira ku mugaragaro indirimbo zanje, na cyane cyane album yose igizwe n'indirimbo 12. Album nayise ngo Imana irakunda Burundi. ego mbega tukingaho nyene kubera iki yo album yawe yise Imana irakunda Burundi? Murakoze cyane. Ndafise indirimbo zishika nka 3 nakoze. Imwe muri zo yerekana ukuntu Imana ikunda Burundi, yerekana kahise ku Burundi. Ni indirimbo mpimbaza Imana, nimba guhimbaza Imana no kwishimira turavye kahise ku Burundi. Uno musi Uburundi aho bugeze, Imana ukuntu yabuzigamye, ukuntu yumvise amarira amaborogo y'abarundi. Muri make rero bigenda gute indirimbo ndoramana muzijyanishe n'indirimbo za kahise k'igihugu? murakoze cyane. Igituma tuzijanisha na kahise k'igihugu cy'u Burundi, Imana n'umuremyi w'ibintu n'abantu. Niyo yaremye isi n'ibiyuzuye. N'igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu byaremwe n'Imana, umuremyi w'isi n'ijuru. Rero turirimba duhimbaza Imana kubera iki gihugu kiri mu bihugu Imana yaremye igashira ku isi. Ego icyo giteramo mwavuze yuko muriko mugitegura, mbega kizokwitabwa n'abandi? murakoze cyane. Ubundi bwo je nsanzwe ndi umukristo wo mw'ishengero Eglise Couronne de la Droiture riri ngaho mu Gatabo no mu yindi micungararo igize igihugu cyacu Burundi. Niho nsanzwe nsengera. No kuvuga ari igiteramo kizitabwa n'abantu bo mw'ishengero n'abandi bo mashengero atandukanye, kubera iyo turirimba ntituririmbira ishengero rimwe, turirimbira abarundi, turirimbira abantu bose. Rero igiteramo kizitabwa n'abantu bose. Mbega kugira ngo umuntu ashobore kwitaba icyo giteramo bizogenda gute? Gitumiwemwo bande cyane cyane? Igiteramo gitumiwemwo umurundi wese, abantu bose ba mu micungara yo ngaha Imuramvya, Kiganda, Mbuye n'ahandi hose. Abakristo bose mu mashengero atandukanye baratumiwe, kuko igituma turirimba duhimbaza Imana, kandi kurimba si ivy'umuntu umwe, ni vya bose. Rero abantu bose baratumiwe, barahawe ikaze. Hari ibintu by'amafaranga bizosabwa ku bashaka kuza kwifatanya namwe? Ego cyane. Ubundi bwo ntituyita amafaranga. Abantu benshi barakunda kuvyihendako bakavuga ko ari ukudandaza ijambo ry'Imana. Habanamba si ukudandaza ijambo ry'Imana, ni nk'agatererano. Abantu baje muri ico giteramo bazoterera na nyarya, kubera turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye bazo bavuye ahatandukanye. Turafise abaririmbyi bazo bavuye mu gisagara cya Bujumbura, nk'uwitwa Bazire azwi ku ndirimbo yise Penalite, ego n'izindi shase za nyuma. N'undi muririmbyi yitwa Prote azwi ku ndirimbo ivuga ngo turakingiwe. N'uwitwa Nono azwi ku ndirimbo Vugana na Yesu na Jaja. Hariho n'undi mwana bikora neza cyane ni hazoba yibereye yitwa Iteriteka Keira, uwo ni hazoba ari n'abandi nabo nyabo bose nabi Bujumbura
turafise n'abanyagitega uwitwa Anosiata na Rinete babikora neza cyane, nabo nyene barazwi ku mu ntara ya Gitega. Turafise n'abakinyi basanzwe bakina muri wa mugwi wa Ninde ntibazoba bibereye kugira ngo nabo bahakinira ibitandukanye. ngaho nyene ko turavuga tuti umuntu azokwinjira azosaba iki, nyuma yo bwaze kutubwira ku gatererano kameze gute? Murakoze cyane. Agatererano n'agatererano ku bantu bakunda umuririmbyi cyangwa abantu bifuza guteza imbere umuririmbyi. Ubundi bw'umuririmbyi nta sponsoro asanzwe afise, nta mfashanyo asanzwe aronka, mugabo abantu bazoza muri ico giteramo bazomuteza imbere cyangwa bazomuterera agatererano k'ibihumbi 5 muri VIP, ku muntu akuze ibihumbi 3, ku muntu ugwaruka ibihumbi 2, kugira ngo bateze imbere umuririmbyi canke ingabire y'umuririmbyi, kugira ngo umuntu ashobore gukora byinshi, umuntu akore ama video, akore ama audio. Ego kibanza padero jewe nsanzwe ndakizi, nk'abatakizi ubushobozi bwo kwakira abantu bangana gute, mubona muzocuzuza? Murakoze cyane. Ego turibaza ko abantu bazoba ari benshi kuri uwo munsi. Abantu barashobora gushika nk'ibihumbi nka 2, kandi umuntu abiravye ikibanza pide no kirashobora kwakira abantu ibihumbi 2. Karibu bicaye atangorane, ibintu bimeze neza, ariko barahimbagwa baryoherwa. Ego hazoba hari ibintu byinshi cyane, ivuga butumwa. Mbere umuntu azoremesha ico giteramo azoba ari umukozi w'Imana, Imana yahezagiye Apotre Manirakiza Mathias, asanzwe arongoye ishengero Corone de la Droitire. Kugira ngo umuntu ashobore gutunganya igikorane nk'icyo birasaba uburyo, mbere twavuga ko siyemera ubu buryo ariko abukura. Murakoze cyane. Mu buzima bwa misi yose je ndakora akazi atandukanye, ndiyungunganya muri utu na turiya, ntakwirirwa ndavuga. Uburyo rero sikirenga, ariko ni nguvu zacu, ni nguvu zanje, ego hamwe n'Imana. Amahera rero umuntu azokoresha canke ariko arakoresha muri iki giteramo gutumira n'ibindi, umuntu yariyungunganije. Murakoze cyane. Ubu no munsi wewe umuririmbyi aririmba indirimbo ndoramana, uzokorana n'abandi baririmbyi bakomeye kandi indirimbo zimaze kumenyekana nka Shase za nyuma, n'indirimbo tuzi zikunzwe cyane, zikunzwe cyane rwose. Wewe wifuza yuko bino bikorwa ugurujemo byo kwerekana album yawe igizwe n'indirimbo 12 yo gusiga ku rugero ubuhe? Murakoze cyane. Ubundi bwobwo intego dufise canke intumbero niyo kuvuga ubutumwa aha mu gihugu cacu no mu bindi bihugu. Ego intego canke aho ni ihangiro nihaye no kuvuga ubutumwa mu ntara zose zigize igihugu cyacu Burundi. Ngenda ndahimbaza Imana mfatakanije n'abarundi. Tugaruke rero gatoye kuri album y'izina ifise indirimbo 12. Ego cyane. Mugabo burya iyo umuntu ariko arategura hariho indirimbo avuga ati iyi kabisa ndumva ko nayikoze gusumba izindi. Iyo ufise uvuga ati kabisa imeze neza gusumba izindi. Murakoze cyane. Ego hariho indirimbo nk'imwe canke zibiri novuga zisumba izindi. Hariho nk'indirimbo ivuga ngo Imana irakunda Burundi, ariyo. Murakoze cyane. Murakoze, sinzi ko no ivuza ngaha mukayumviriza. Indirimbo imeze neza cyane, iri mu ndirimbo zakunzwe kandi iri mu ndirimbo zakoze ku mitima, yakoze ku mitima y'abarundi. Ego ziramaze gusohoka zikavuzwa na hehe, umuntu zitora gute uwo zifuza? Murakoze.
tuyaga. murakoze cyane. Indirimbo zibandanya zivuzwa mu maradiyo atandukanye. Umuntu azikeneye arashobora kuja ku rubuga canke kuri YouTube akandika Siniremera Egide. Ndamaze gushirako indirimbo nkeya kubera uburyo atari kirenga, ndiko ndabandanya nshirako n'izindi. Ego rero wanditse Siniremera Egide, indirimbo zanje urashobora kuzisanga ku rubuga. Murakoze cyane. Ndiko ndagerageza uburyo bwose kugira ngo abafana bamenye ibikorwa byanje, nico gituma ndiko ndategura ibiteramo bitandukanye. Saha gusa mu Gatabo nifuje gukora igiteramo, nahi Muramvya ndifuza kuzohakora igiteramo vuba, no mu Kibimba mu ntara ya Gitega n'ahandi ni Bujumbura. Muri make rero bazorushiriza kubona ibikorwa byanje, kubera ubundi bwo bw'umuntu atari karakora ntibamenye ibikorwa vyiwe. Ego kampanda aho ikoni kuba bitegura vuba na vuba ibintu baja ku murongo, album yanyu mwayisohora, abakunzi bawe basabye icyo nabasaba ni kunshigikira mu masengesho. Ico nico ca mbere. Kigira kabiri kunshigikiza uburyo, amafaranga. Ego umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu niwe yavuze ngo turi kumwe twese birashoboka. Rero turi kumwe twese birashoboka. Abafana banje canke abakunzi banje ndabasaba bantera isengesho kugira ngo Imana ishoboze gukora ibi bikorwa, hanyuma banterere n'uburyo uwo mutima mweranda azokora mu mutima azonterere. Ego murakoze cyane. Ego izo ndirimbo zanje muri make singurisha. Bibiliya ivuga ngo mwabironkeye ubuntu mubitangira ubundi. Muri make ntitugurisha, sizo kugurisha, ni ukuvuga ubutumwa kugira ngo imitima ya benshi bohoke, abantu bakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ego Egide Siniremera, reka tugushimire ku TV, ubandanye utegura konseri yawe neza, izogende neza, Imana yivangemo n'abantu bayitabiriye banezere cyane. murakoze cyane.